Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Niyo neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkulikije. Mu Burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi ry'Amerika. Ikaze mwese mu makuru yo kuri saa. Aya makuru tuyatanguye ku Rwanda. Sentare nkuru ya Nyarugenge ejo ku munsi wa gatanu yaratanguye kuburanisha mu mizi urubanza abanyagihugu ba Nyarutama baregamwo umuji wa Kigali ushaka kubambura imitungo yabo. Umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa yarishikiye muri sentare. Ntibyoroheraga buri wese kwinjira mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge hanze y'iyubahirizwa ry'amabwiriza arebana no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Umutekano wari wakajijwe mu buryo budasanzwe mu zindi manza. Kuva mu marembo y'urukiko, mu nkengero zarwo ndetse n'imbere mu rukiko hagaragaraga abapolisi bambaye impuzankano z'akazi bafite imbunda, barimo n'abakuru bambaye gisivili. No mu rukiko hari abakunze kugaragara nabo bafata amakuru mwiburanisha. Itsinda ryaburanye kuri uyu wa gatanu mu bafite imitungo mu midugudu ya Kangondo na Kibirari Nyarutarama mu mujyi wa Kigali n'abari bemeye kujya mu buhuza n'umujyi wa Kigali bikaza kwanga. Barimo ibyiciro bigera kuri 4. Abasaba guha agaciro amasezerano bagiranye n'akarere ka Gasabo mu 2020 yabemereraga ubukode nyuma yo kubasenyera, abasaba gusubirana uburenganzira ku mitungo yabo n'abasaba ingurane ikwiye mu mafaranga. Bwana Berikari Kabera niwe wabimburiye abandi, yabwiye urukiko ko umujyi wa Kigali wifashishije inzego z'umutekano zirimo polisi bamuhatiye gushyira umukono ku masezerano y'ubukode nyuma yo kumusenyera inzu. Yavuze ko ikimenyimenya ayo masezerano atagaragaraho umukono w'umugore we kandi ko umutungo bawusangiye, bagasaba ingurane ikwiye mu mafaranga. Umunyamategeko Vianney Safari, umwe muri batatu bunganira umujyi wa Kigali, yavuze ko Kabera na bagenzi be basinye mu masezerano mu bwisanzure. Yavuze ko Kabera yasinye mu masezerano arangije yisubiraho, asobanura ko gihamya ari uko yahawe n'inzu umujyi wa Kigali wamwishyuriraga ubukode. Ayo masezerano yavugaga ko umujyi wa Kigali uzabakodeshereza kugeza ingurane ikwiye ibonetse. Gusa abarega bo bakavuga ko umujyi wa Kigali wageze aho ugahagarikwa kubishyurira. Safari yavuze ko Kabera ndetse na bagenzi be badashobora guhabwa indishyi ikwiye mu mafaranga kuko icyo bemeranije ari inzu. Kabera akavuga ko we n'umuryango bemeye kuyijyamo kuko babonaga nta yandi mahitamo bafite nyuma yo kubasenyera mu bihe by'icyorezo cya COVID-19. Umunyamategeko Innocent ho kubgayo wunganira itsinda rigari mu barega umujyi wa Kigali akavuga ko amasezerano y'umujyi wa Kigali adakurikije amategeko ashingiye ku itegeko ryo kwimura abaturage kubw'ibikorwa by'inyungu rusange. Yasobanuye ko amasezerano atariho imikono y'abashakanye bombi atagira agaciro. Kabera n'abandi baburanye none umujyi wa Kigali wavuze ko utabimura kubw'ibikorwa by'inyungu rusange. Umunyamategeko Safari yabwiye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko umujyi wa Kigali wimura abaturage Nyarutarama kuko bari batuye mu kajagari kandi katemewe. Ni mu gihe bo bavuga ko hari n'abandi bari batuye mu yindi midugudu mu kajagari bimuwe bahawe ingurane ikwiye mu mafaranga. Umunyamategeko wunganira abarega agasaba ko amasezerano yaseswa abaturage bakabona ingurane ikwiye mu mafaranga. Nubwo umujyi wa Kigali uvuga kuri kubimura kubera bubatse mu kajagari nta n'ibyangombwa bafite, ntiwabashije kumvisha urukiko bidasubirwaho impamvu wari warahaye abaturage amagena agaciro mu mafaranga nk'ingurane ku mitungo yabo. Umujyi wa Kigali kandi ntiwasobanuye bidasubirwaho igihe abaturage batangiye kubakira n'igihe basenyewe. Kubwo umujyi wa Kigali uri kwimura abaturage ubajyana mu Busanza mu karere ka Kicukiro nk'ubufasha, uravuga ko kuri bose gahunda rimwe yo kubajyana ukabatuza mu mazu afite agaciro kangana na k'imitungo yabo iri Nyarutarama. N'imvugo zakunze kuzamura amarangamutima mu rukiko bakurikirana urubanza bagasekera mu majwi yo hasi ubundi bakongorerana, abandi ukabona barazunguza imitwe. Ku munyamategeko Ndiho kubgayo wunganira abarega biteye isoni ndetse n'agahinda, abwira urukiko ko umushinga wo kwimura abaturage uhagarariwe n'umunyemari Denis Karera. Avuga kujya gutangira impande zombi zawizeho zinawuganiraho, bityo ko ntaho umujyi wa Kigali wahera wemeza ko utari kubimura kubw'ibikorwa by'inyungu rusange. Yavuze ko imyiregurire y'umujyi wa Kigali bumbatiye icyo yisu guhuzagurika. Mu barega harimo abamaze gusenyerwa n'abatarasenyerwa. Umunyamategeko agasaba ko ku batarasenyerwa umujyi wa Kigali wareka gutambamira imitungo yabo, abasabira uburenganzira bwo kwisenyera bakagurisha ibibanza. Arafata ikibanza cyaho batuye akakibarira muri miliyoni 100 z'amafaranga afatiye ku giciro kiri ku isoko. Mu magambo ye yavuze ko abaturage yunganira atari inkoko cyangwa inkwavu umujyi wa Kigali wafata ukajyana mu mazu y'Ubusanza udakurikije iby'amategeko ateganya. Kugeza ubu abasaga 1000 barimo n'abataratanga ibirego nibo barebwa n'iki kibazo muri rusange. Urubanza rurangiye abarega umujyi wa Kigali basohotse bijujuta kandi basa nabumiwe kubera imyiregurire y'umujyi wa Kigali. Bakunze kunenga uburyo umujyi wa Kigali wavuze kuri kubagirira impuhwe ubimura mu kajagari kandi bo bemeza ko atari indushyi. Iburanisha rizasubukura ku itariki ya 21 z'uku kwezi. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika
i Kigali. Urakoze Eric. Mu Burundi naho abigisha 30,000 bigisha kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu bagiye gukarihirizwa ubwenge. Bishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi, aho amenyesha ko bazobanza gukora ikibazo kugira ngo basuzume aho ubumenyi bwabo bugera. Ni inkuru twateguriwe na Desire Hatuyimana, umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda. Raporo yakozwe mu mwaka wa 2019 n'ikigo kijejwe gusesangura akanovera k'inyigisho mu Burundi irerekana ko inyigisho mu Burundi zifise akanovera ariko ko haragahaze. Ni muri iyo ntumbero ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi butegekanya gukarihiriza ubwenge abigisha. Bishikirizwa na Ribuard Bigirimana, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji, ahamenyesha ko abazokarihirizwa ubwenge arabigisha mu Burundi bwose bo kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu. Ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi burategekanya gukarihiriza ubwenge abigisha bakazobanza gukora ikibazo kugira ngo hamenyekane neza ivyo bakeneye vyofatigwako kugira ngo bakarihirizwe ubwenge. Ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi buramenyesheje ko ikibazo kizotangwa ku barimu gifise intumbero yo gusuzuma neza aho umwarimu afise ingorane hafatiwe ku vyigwa runaka kugira ngo hategurwe inyigisho zotuma izo ngorane zitora umuti, gutyo ashobore gutanga ubumenyi yorohewe. Ribuard Bigirimana aratubwira ingene ico gikorwa gitunganijwe. Igikorwa co gukarihiriza ubwenge abarimu kizokorwa n'abarimu bagenzi babo nabo nyene bakoze ico kibazo bagenzi babo bakoze, maze bikaboneka neza ko baronse amanota meza cane. Na mwaburya ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi busanzwe buzi neza ko ari abarimu benshi bafise ubushobozi buri ku rwego rwo hejuru mu gikorwa co gutanga ubumenyi. Mu masendika y'abigisha ahurikiye mu runani Kosesona atanimwe ivuyemwo ishavuriraniga. Bamenyesha ko gukoresha ibibazo umwigisha ari mu kazi ari agasuzuguro gakomeye. Bishikirizwa na Sibomana Venant, ahasaba ubushikiranganji kubaha abigisha bitanga buri munsi kugira abana b'u Burundi batera imbere. Ico bita ikibazo kizohabwa abigisha barezi basanzwe bari ku kazi ko kije guhonyanga agateka ka mwigisha yari asanzwe ari ku kivi mu kumusubiza hasi mu mwuga imbere yabo ajejwe. Bisubiye ico kibazo giteye kubiri n'amategeko agenga abakozi n'akazi mu ngingo yayo ya 73, 75, 76. Sibomana Venant arafise icyo asaba ubushikiranganji, akamenyesha ko bitagiye mu ngiro bazoca bahagarika akazi nk'uko amategeko y'u Burundi na mpuzamakungu abibarekurira. Kubangira atakirinze gusabwa integuro zose zijanye no gutunganya ico bise ikibazo nsuzuma bwenge kubigisha, gutunganya byihutirwa ibiganiro nyakuri bihuza abaserukira amasendika y'abigisha hamwe n'abaserukira ubushikiranganji mu ntumbero yo gutorera hamwe umuti urama kuri ico kibazo. Ayo masendika asaba abigisha gutekana bakabandanya bitaba akazi kabo bakurikiranira hafi uko ico kibazo kiriko kiragenda. Sibomana Venant amenyesha abigisha ko abarongoye amasendika kuva hasi gushika hejuru bazoguma babashikiriza ku munsi aho ibintu bigeze. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Iwanyu mu Ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara. Namukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio wacu voa.com na ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni voa radio yacu.
Mu Rwanda inzego zishinzwe ibibazo by'abamotari zemeje ko igenzura rikarishye ry'ikoreshwa rya mubazi riba rihagaritswe by'agateganyo ni nyuma y'imyigaragambyo y'abamotari yabaye kuri uyu wa kane mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru Kigali. Icyo cyemezo cyafashwe nyuma y'inama yahuje polisi, RURA n'abahagarariye abatwara abagenzi kuri moto. Mu kiganiro cyihariye Daniel Ngarambe ukuriye abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda yahaye Ijwi ry'Amerika yabanje kuvuga ko bakoreye ubuvugizi abakora uwo mwuga barenganye kubera mubaji. Yavuganye n'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda Eric Bagiruwubusa. Ubuvugizi rero twakoze hafi ya Rwakotamu nuko twasabye ko polisi yabagabanyiriza amande kuri ibyo bihano barimo bahabwa. Ikindi noneho tugahabwa nibuza n'igihe cy'umweru cyo kuba turi kunoza ibyo ngibyo. Abatazifite bari kuzifata, abatari bamenya kuzikoresha bari kuziga kumenya kuzikoresha, uburyo noneho muri icyo cyumweru abamotari tuzatangira gutwara buri wese abyumva yabisobanuriwe. Rero nibyo turimo tunoza kampeni, tugiye kuzitangira kuri tere tubasanga aho bari, yaba ari yego moto yaba ari inzego za leta zifite inshingano nk'uyu murimo w'abamotari kugira ngo muri serivisi y'abamotari kugira ngo itungane. Ibyo twaganiriyeho mu nama n'ibyo, ariko reka nk'ubuvugizi bwa Rwakotamu dusaba ko baba baretse kongera kwandikirwa kugira ngo mu by'ukuri umumotari nawe bya bitekerezo bye yavugaga ejo bihurwe hamwe n'ibyacu natwe turi gutekereza, ubundi twinjire mu kazi twese tumva yuko mu by'ukuri buri wese ari kwiyumvamo ko agiye gukoresha mubazi cyangwa agiye gukoresha ikoranabuhanga. Mwarimu ukomoje ku kuvuga ngo polisi igabanya amande, udafite mubazi yamucaga ibihumbi 30, mwasabye ko yava ku bihumbi 30 akajya kuri angahe? Twasabye ko moto zafunzwe ziri muri ibi bibazo bazibaha nta manda batiwe. Uwafungiwe moto kubera ko atari yambaye mubazi kubera ko itakoraga ibyo, nk'ubuyobozi bwa Rwakotamu twasabye ko umumotari yasubizwa moto, noneho bakabanza bakigishwa, bakabanza bakabisobanukirwa ku buryo ubusobanuro twese tuzajya tubuhuriraho nk'abamotari. Icyo natangariza abamotari bafatiwe ziriya moto, twasabye polisi tarafiki ko yabafasha moto ikazibasubiza, noneho ntibagire ibihano bacibwa n'abashyiriweho amande bakayakurirwaho kandi babyemeye. Ejo niba mwageze aho babaga bari basakuza bavugiriza amahoni icyarimwe na polisi yari ihari, harimo abatsimbaraye kuvuga ngo ntabwo bashaka ziriya mubazi, umushoramari araza kubakoreraho bizinesi. Icyo cyo mwakivuzeho iki? Ndagira ngo wenda ni imyumvire twasobanura. Umushoramari ntabwo ari we wibwirije ngo azane mubazi. Natwe ubwacu ubuyobozi bw'abamotari twari dukeneye ko mubazi igomba kujyaho kubera ibibazo by'ingutu byahoraga bigarukirana mu bamotari. Twari dukeneye ko mu by'ukuri mubazi izaho, kuko harimo za gisida nyinshi, harimo impanuka, harimo ubujura, harimo kutanoza umurimo, usanga batanze serivisi nziza, ariko mubazi ikiri kudufasha ba bantu bitwa abatagira ibyangombwa bakora amakosa akitirirwa abamotari. Ndagira ngo abo ngabo bose irabafata bashyire ku ruhande. Ngira ngo ni nabo bari no gusakuza kuko bari kubona yuko uburyo bihishaga mu murimo bakawangiza bakawusiga isura mbi, bagamije kugira ngo nabo babone uburyo barya cyangwa se babaho. Mu byo twaganiriyeho twasanze abadafite perime tuza kubashyiriraho uburyo biga, twabisabye. Abadafite amasiranse nabo birumvikana bashaka uburyo bayabona, koperative wenda zabo zibafashe bagere za siranse. Abadafite autorisation bagane RURA ibafashe babone ibyangombwa. Urumva ko harimo ibintu byinshi byo gushaka guprofita, kugumya gukorera mu kajagari abantu bihishamo. Abo bose rero nibo bagenda bagaprofitiramo, bakavuga ati iki gikorwa kigiye kuza, ubwo mubazi igiye kujyaho bagiye kujya babona aho mpagaze, ubwo mubazi igiye kujyaho sinzongera kujya nkora ngenda nihisha, bigatuma hari abakirwanya bashingiye kuri ibyo. Ariko mu byo twagaragaje nuko tugiye kugaragaza ko abadafite ibyangombwa bagiye gufashwa bakabibona, ariko nabwo ufite ubushake bw'uko afashwa. Udafite ubushake bw'uko afashwa, ubwo birumvikana yuko arashaka indi mirimo ijyanye n'ibyo wenda yigiye cyangwa afitiye ubushobozi, ariko atari imirimo agiye atwara ubuzima bw'abantu, abantu bacika amaguru. Umwana wamutegera moto ukasiga rusenga uvuga ati se yagezeyo. Urumva iyo ngiyo ntabwo yaba ari imikorere twakemera ko igumye gukorerwa muri transport ya moto. Abo twabasaba ko rwose baba bagiye ku ruhande. Ibijyanye n'ikoranabuhanga niko bimera, kuko ni ibintu bikorwa n'abantu, ni ibintu bigera igihe bikanga ariko bikagira igihe bikemera.
ntabwo rero ducika intege ngo tuvuge ngo byadusize isura mbi, ahubwo byaduhaye imbaraga zo kureba ibyo dukosora bitari bikosoyemo muri iki cyumweru twihaye cyo gukora kampeni no kuganira n'abamotari kugira ngo bagaragaze ibibazo bafite, none dutangire ariko dusaba abazifite ko bagumye kuzikoresha, abatazifite ko bagumye kujya kuzifata. Ikiri mvuze ko cyabaye gihagaritswe nuko tutabahana, turagumye tubasobanurire batanga umwanya w'ibitekerezo byabo, ariko ntabwo mubazi yahagaze. Turasaba abantu kuyikoresha, turasaba abagenzi gusaba abamotari bakayikoresha babatwaye, n'abamotari nabo ubwabo kandi bakabikangurira abagenzi. Kandi abagenzi nabo ubwabo batayishaka, ubwo ngubwo ntabwo bari buhurire he? Abagenzi nagira ngo ni nayo mpamvu umpamagaye kugira ngo dutange ubu busobanuro, kandi n'ibitekerezo biragumye bitangwe, yaba ari ku itangazamakuru, yaba ari ku mbuga zitandukanye. Iyi ni gahunda nziza ituma umugenzi bamutwara ntibamurebe igihagararo, ntibamurebe uko yambaye ngo bamuce amafaranga bakurikije uko asa. Byari bigezeho abagenzi nabo batugezaho ibitekerezo ati baranca ibihumbi 10, baranca 15 bafatiranyije. Urumva ibyo byose rero mubazi ijya kuza byarebweho kugira ngo mu by'ukuri umugenzi abone serivisi nziza kandi n'umumotari nawe akore yunguka. Rero ni gahunda twese tukwiye gufatikanyamo, ariko batega moto tukumva ko ari gahunda nziza leta yatuzaniye idufasha. Kandi ikoranabuhanga ntabwo muri moto ari igitangaza bibaye, kuko muri za bisi ririmo, ahantu hose ririmo. Abanyarwanda niryo ryadufashije no muri ibi bihe byo kurwanya covid. Urumva rero muri moto itwara abantu muri kapitali y'umujyi wa Kigali usa neza gutya, ntabwo ariho twavuga ngo hagumye hasigara inyuma, ahubwo abamotari nibo babigira ibyabo, abagenzi babigira ibyabo. Ibyo biraza kudufasha kubigeraho, tukiyubakira u Rwanda rwacu twifuza kandi kugeraho runogeye isi yose. Bwana Daniel Ngarambe, perezida w'ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda, ndagushimiye ku kiganiro haye radiyo Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika, uruwa mbere, uri igitego. Tukiri mu Rwanda, bamwe mu baturage bakomeje kwanga guhatirwa kwikingiza COVID-19. Imwe mu miryango itari ya leta yemeza ko hari abaturage bahohotewe. Bamwe muri abo baturage bahungiye mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Guverinoma iratangaza ko nta muturage ukwiye kwikingiza ku gahato. Kigali, Assumpta Kaboyi. Muri iyi minsi mu Rwanda hakomeje kumvikana abaturage bavuga ko batifuza guhabwa urukingo rwa COVID-19, ndetse hari na bamwe bamaze guhunga igihugu kubera kwanga gukingirwa. Hari abagaragaza aho kwikingiza bibangamira imyemerere yabo. Bidushyiraho agahato, ntibaduhe itegeko twirere mu ngo iwacu, noneho uwo amabwiriza ananiye wazijyana. Imiryango itari ya leta nayo yatangiye kwerekana ko hari abayobozi bamwe na bamwe bakoresha igitugu muri ibi bikorwa byo gukingira abaturage. Mu kiganiro n'Ijwi ry'Amerika, Mudakikwa John uyobora umuryango ugamije guteza imbere igihugu kigendera ku mategeko Serura, avuga ko hari ingero bagiye babona zerekana ko mu bikorwa byo kwirinda COVID-19 no kuyikingira hari aho abaturage bahohotewe. Twagiye tubona ingero zitandukanye, aho abaturage bahutajwe n'inzego zishinzwe umutekano n'abashinzwe ba youth volunteers. Urugero nk'ibintu byo gukingira abaturage, usanga abantu batabivugaho rumwe, kuko kugeza ubu ngubu turumva cases zimwe na zimwe aho abaturage bashobora kuba bahatirwa gukingirwa covid ku ngufu. Rimwe na rimwe ugasanga abaturage turimo turumva cases z'abaturage banahunga aho batuye kubera kutishimira ko bakingirwa ku gahato. Uyu muryango usobanura ko nubwo kwikingiza COVID-19 bifite akamaro, ndetse abaturage benshi bakaba baramaze kubisobanukirwa, hakwiye kurebwa ubundi buryo byakorwamo. Baramutse banangiye, birumvikana ko ikiba gikenewe icyo gihe ni uko hajyaho amategeko, kuko gukingira urugero bibaye itegeko. Icyo gihe umuturage afite inshingano yo kubahiriza ayo mategeko, ariko mu gihe bitaraba itegeko ari ubushake, ibyo gihe kiba kigomba gushyirwa imbere ni ukuganiriza abaturage. Nubwo leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gushakisha inkingo, leta ivuga ko gukingirwa muri ibi bihe bikorwa hifashishijwe ubukangurambaga. Uyu ni Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Njye nifatiyeho nk'umuturage wa Kicukiro, ababishinzwe baje mu rugo baratubaza, ese mwarakingiwe? Yego twarakingiwe. Urwa kangahe? Urwa mbere, urwa kabiri, bafite urwa gatatu, barabyerekana ukabitangira ibimenyetso. Niba hari urugo bageramo bagasanga hari abantu batara
utarakingirwa urukingo rwa mbere cyangwa urwa kabiri, cyangwa se ushobora gukingirwa urwa gatatu atarabikora, kangurira abantu kujya kwikingiza kuko inkingo zihari bishobora nabyo kumvikana nabi, abantu bakabivuga nabi bitewe n'imyumvire, bitewe n'imyemerere. Twarabibonye, twabonye abasezera ku kazi bamara kwikingiza bakongera bagasaba kugaruka. Ibyo byose ni ukubyitondera. Kuba umuntu yagukangurira ntibivuze ko agutegetse. Uyu muvugizi yumvikanisha ko ari we wese wahutaza umuturage muri ibi bikorwa akwiye kubibazwa, ahubwo aho bizaba bijye bimenyeshwa, uwaba yarengereye abibazwe, nibiba ngombwa akurikiranwe. Mu gihe u Rwanda rukomeje gusaba abaturage kwikingiza ndetse rugashyiraho n'ingamba zikaze zizatuma abadakingiwe batabona serivisi zimwe na zimwe, hirya no hino hakomeje kumvikana abanyarwanda bahungira mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda bivuga ko baba batinye kwikingiza. Mu cyumweru gishize u Burundi bwirukanye ku butaka bwayo bamwe muri abo banyarwanda bari bahungiye mu ntara ya Kirundo, byemejwe na buramatari w'iyo ntara Robert Hatungimana mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Bajabutse umupaka badaciye ku mupaka uzwi, twarabonyemwo abanyarwanda bavuga ko badashaka urucanco. Amakuru atangazwa bavuga kandi ko muri ko murabasubiza inyuma mu gihugu cy'u Rwanda. Murashaka kutubwira imvo zituma musubiza inyuma abantu bashaka gusaba ubuhungiro? Abo bantu basabye ubuhungiro kubera ko ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere 2022 naragiye ku musozi wa Nyakarama muri komine ya Bugabira kuganira nabo, dusanga abo bantu n'abantu batemera amategeko y'igihugu cy'u Burundi kuko bagendera ku myemerere y'idini, hanyuma bakongera kandi bakaba abantu batemera yuko babapima. Andi makuru ijwi rya Amerika rikesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP agaragaza ko hari abandi banyarwanda bagera ku 100 bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yagize icyo abivugaho. Ku bantu miliyoni 11 batuye mu gihugu hagira gutya akavamo abantu 10, 20, 100 niba bigihumbiye bakavuga bati twebwe izo gahunda leta irimo, izo gahunda isi yose irimo, kugeza ubu turazumva. Niba hari abantu batarabyumva bakaba bahitamo guhunga, ejo niba bagarura cyangwa se nibigarura, icyo tuzakora ni ugukomeza kubasobanurira, ni ugukomeza kubigisha kugeza igihe bazumvira inyungu z'urukingo. Kugeza ubu abanyarwanda bagera kuri miliyoni 7,827,517 nibo bamaze guhabwa doze ya mbere y'urukingo. Doze ya kabiri yo imaze guhabwa abagera kuri miliyoni 5,888,447, mu gihe abagera ku 885,163 aribo bamaze guhabwa doze ya gatatu. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'Afrika kuri radiyo Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresi ni VOA Radio Yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afurika. Radio Yacu. mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zikoresha ibiganiro abaturage mu rwego rwo kubakangurira gukorana nazo mu guhangana n'imitwe y'abarwanyi bitwaje intwaro zivuga ko bashobora gutera u Burundi bavuye mu Rwanda cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nairobi, Eloge Wirikaneza. Intara zerekewe n'iyo mibonano ni 5: Muramvya hagati na hagati y'Ibitoke mu buraruko bushiye uburengero, Bubanza mu rwa mukuru butunzi Bujumbura n'intara ya Bujumbura benshi bazi ku izina rya Bujumbura Rural mu burengero. Imirwi itumirwa iruhande y'abagize inzego z'umutekano no kwivuna abansi n'abakuru y'imitumba, bagendesha amapikipiki n'amakinga aca amafaranga, abarongoye amashure yisumbuye, abakukurutse mu gisirikare n'igipolisi, urwaruka rwahejeje amashure yisumbuye rutaronka akazi, abaserukira amadini n'imigambwe hamwe n'abaremesha kiyago ku misozi. General de Brigade Dominique Nyamugaruka atwara akarere ka mbere ka gisirikare aravuga icyatumye imirwi ariyo yumvirwa nico yitezwe ko. Aha ni mu ntara ya Cibitoke aho ivyo biganiro biko yaremesherezwa muri iyi ndwi. Turabigisha ibijanye n'umutekano icarico, tukaba tumwe tuvuga duti karahara muganda ntibacura umutekano. Rero turabereka neza ko ari bo ba mbere bashobora korohereza umwasi canke bakaba ba mbere bashobora kumubuza kwinjira mu ntara zabo canke mu makomine yabo. Abatumiwe mu biganiro nka Pastor Samuel Ntirampeba wo mu ishengero ryitwa Gahore muri
muri Yesu Kristo yabwiye Ijwi rya Amerika ko ivyo babwiwe ari ngirakamaro kandi agiye guhimiriza abarongoye n'abandi bose bizinanyi kubera amaso umutekano. Nka twebwe nk'abarongozi b'amashengero dufise abantu benshi duhagarariye kubereka ko tutokwijajara mu ishengero kuko ishengero rijamwo abantu benshi kuko ishengero ni nk'urusenga. Urusenga rujamwo abantu benshi abeza n'ababi haba mu karere canke mu gihugu. Birumvikana ahantu hose mu ntara zose ndojamwo ko kijya kiganiro naracanditse nagifashe icegeranyo ko nzokwama ndagitanga inyuma y'ivyigwa by'ijambo ry'Imana. Nukumva ko umutekano ari w'abantu bose, umutekano utariho nta tworonkera tuvura imitima y'abizera. Nico gituma umutekano ari kirumara abagenzi banje baba abapasiteri twari kumwe baba bo tutari kumwe. Nukumva yuko bazokwigisha abo bayoboye ko bategezwa nabo nyene guharanira umutekano hajya tubaye na cane cane. Uwo mutekano avuga ko ari kirumara. Mukuru w'akarere ka mbere ka gisirikare ntiyifuza kuhungabana na gato, ariko hafise amakenga menshi ku mbibe z'u Burundi, u Rwanda na Kongo. Dufatiye kubihitiye canke kuri kahise canke no muri kazoza bivanye nuko imigwi yama itera igihugu yama ihari, kubera akarere kacu ka mbere ka gisirikare gahana urubibe na Kongo, gahana urubibe n'u Rwanda. Ivyo bihugu byose uko ari bibiri byama bifise imigwi ibirimo bitera canke nabo bakagira imigwi itera Burundi. Muri ico gihe rero natwe dutegerezwa kwicara tugavye kandi twicungereye. Hakaba mbere hariho n'ibijanye na forode usanga biba ku ntara zegeranye n'imipaka ya Kongo, ugasanga mbere muri izo forode hazamwo ibishobora kutugwanya nk'ibigwanisho canke umwasi akabifatirako urugero. Kaheme Bizoza buramatari wa Cibitoke basaba abanyagihugu bose kwifata bakitwara nk'abajejwe umutekano aho kwiyumvira ko ari igikorwa c'abasirikare na polisi gusa. Bagenda bekurikize babiganira natashoboye kuboneka. Ntabwo abapolisi canke abasirikare bokwira uburere bwose, mugabo fate nk'akarorero ku bagendesha amamoto bagenda imihingo yose. Barakuyemwo icigwa cerekana ko na wene ujya muntu yunguruje bijya bintu yunguruje akwiye kugenda afite amakenga. Hanyuma rero turabigisha ingene baca bagira batanga inkuru atari kuja hejuru ngo ugomba uvuge ngo mpetse umuntu ameze uko, umenya ingene ubikora mwibanga ukabwirira abajeje intwaro c'abajeje umutekano wawe niko uraje nyamara nzanye umuntu muri aka karere ntahazi bikuvuga yuko ateye amakenga. Ivyo rero nivyo dushaka yuko abenegihugu bose baba abajeje umutekano. General Nyamugaruka ajejwe akarere ka mbere ka gisirikare aramutwa kuva mu misi heze nyuma y'imyaka myinshi atwara abasirikare bajejwe gucungera umutekano w'abategetsi harimwo umukuru w'igihugu. Agaruka ku catumye abasirikare bashirwa mu mitumba kandi ubundi ikorwa nyamukuru ari ukurinda imbibe. Uyu munyigisha agenda atanga igisoda cyari gisanzwe gitunganije kuva kera kuko nticyari gitunganije ngo kibe ku mapozisiyo mu benegihugu. Iyi misiyo yacu ya mbere yo gucungera imbibe ngaho ko habonetsemwo ko hagati muri twebwe hazahavamwo abantu b'inkozi z'ikibi, rero imigwi y'abateroriste usanga batera amayorenade bagakora n'ibindi bakitwaza n'ibigwanisho. Biba ngombwa ko tubigisha ukuntu babana n'ayo mapozisiyo. Izi ntari ibiganiro biberamwo zikubita amasonga ku mashamba cimeza ya Rukoko n'Ikibira hamwe n'ikiyaya ca Rusizi. Muri ayo mashamba hakunze kuvugwa imirwi y'abarwanyi batera Burundi bavuye mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe mu Kibira haca yitera ku butaka bw'u Rwanda canke itera Burundi ivuye muri Nyungwe, uruhererekane rw'Ikibira ugeze ku butaka bw'u Rwanda. Mu kwezi kw'indwi n'ukw'icumi umwaka uheze Burundi n'u Rwanda vyaherekanije abarwanyi 30 bari mu bafatiwe muri ayo mashamba, mu gihe abakuru b'ibihugu vy'u Burundi, u Rwanda na Kongo bategetse abatwara ibisata vy'iperereza na cane cane irya gisirikare guhanahana amakuru yose ajanye n'imirwi ihungabanya umutekano mu karere no ku mipaka. Iyo ngingo yashimwe rwose na Jean Pierre Lacroix, icegera c'umunyamabanga wa ONU ajejwe ibikorwa vyo kugarukana amahoro no kubumbatira umutekano mu rugendo aherukamwo mu karere k'ibiyaga binini vya Afurika mu mpera z'ukwa 10 2021. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
murangize icyumweru neza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.